Mutse cyane ndabaha n'ikaze mu kiganiro c'amagara meza musanzwe muzi ko mushikirizwa na jewe Kamariza Yvonne nkuko mumaze imisi mubibona muri kino kiganiro cacu aho tumaze imisi turabira hamwe kubijanye n'amagara meza yo mu mutwe na cane ku kibondo na cane ku mwana ndetse aho ubuheruka twari kumwe ndetse n'abahinga mu bijanye n'inyifato mu bijanye no kurabira hamwe amagara meza mu mutwe ingene akwiye kumera ndetse twararavye ingene umuvyeyi akwiye kwifata kugira umwana wiwe akivuka abamerewe neza abavutse afise amagara meza yo mu mutwe n'uyu munsi rero turaza kubikora nkuko nyene turaza kubandanya muri ca gicapo nyene ni kumwe twabivugana ko tuzobibandanyamo n'uyu munsi wo turi kumwe akaba ari umwe nawe nyene mu bahinga basanzwe banonose kubijanye n'inyifato na cane no kurabira hamwe amagara yo mu mutwe ukungene akwiye gufatwa neza kugira ndetse umuntu abandanya amererwa neza cane ko twabonye neza ko insiguro y'amagara meza no ku umuntu amerewe neza mu buryo novuga mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'ivyimviro mu buryo bw'imibano mu buryo ndetse bwo mu mutwe ivyo byose twagiye turabirabira irya nino uyu munsi naho twazoza kurabira hamwe ndetse umwana mbega akivuka gushika ku myaka 3 akwiye kwifata gute ikibano kiwe kumera gute ariko imbere yuko ndetse tuza kubandanya n'ikibazo ca mbere manze ndamuramutse cyane akaba ari Kabwa Frediane ndakuramutse cyane ndaguha n'ikaze ndetse uramutsa n'abakunzi bacu. Murakoze cyane nanje ndabaramukije nitwa Kabwa Frediane nk'uko mwabivuze ndumwe mu bahinga bize ndumwe mu bantu bize inyifato vy'inyifato umupsikologe mu rurimi rw'igifaransa. Ego murakoze cyane. Ego murakoze cyane ubuheruka twaragiye turavuga neza ekungene umuvyeyi yibungenze akwiye kwifata ukungene umuvyeyi yibungenze akwiye kwigenza kugira umwana wiwe abandanya amererwa neza na cyane ko twabonye neza ko amagara yo mu mutwe y'umwana atangura kubaho cyangwa atangura kwikora kuva umwana agisamwa ndetse twabibonye neza ngo ni nimbere yuko umuhungu n'umukobwa bahura igicapo baba bafise c'umwana bazovyara rero uyu munsi natwe kuvuga ati mbega umuvyeyi kiya gihe aba avyaye bivanye no kungene yagiye arifata twarabonye inyifato nziza n'inyifato mbi mbega mu gihe aba yarifashe nabi umuvyeyi akivuka kugera ku myaka 3 haba hari ingaruka mbi izahe n'inkizahe ziboneka canke ibimenyetso vyibonekeza ukavuga ati vy'ukuri umuvyeyi yaramwibungenze no mwana hari akantu kataye kameze neza. Nukuvuga yuko mpereye aho abandi bari bagejeje mu gihe umuvyeyi yibungenze kirazira yuko agira uruhagarara muri we turetse n'ivyo kirazira yuko umuvyeyi yibungenze sinovuga ko kizira ariko vyari bikwiye yuko umuvyeyi yibungenze agira alimentation équilibrée niko novuga ategereza kuba afise imfungurwa zikwiye nyazo kuko iyo atarose imfungurwa bikwiye nivyo bituma n'umwana yibungenze adaheze ngo agire nyamagara ameze mu mutwe no muri kwa gukura kwiwe nahazoba yarakuze akaba ari umuntu akuze nukuvuga yuko muri ico gihe uwo mwana yibungenze mama wiwe kwanza arashobora kuba kugira akatwara iyo mbanye afise amagara make ndiko ndaza kugira mvuge amagara yo mu mutwe y'umwana nkungene azome nukuvuga yuko muri ico gihe umwana arashobora kuvuka adakwirije ibiro canke agashaka kuvuka yapfuye kubera yuko mama wiwe yagize uruhagarara rwinshi muri we akimufise imbanyi hama mama wiwe nawe nyene ugasanga aragize aguma afise iyo migwe mibi niko novuga uwo mwana rero ugaca usanga avukanye ibiro bidakwiye hama ugasanga kandi uwo mwana aragize ikintu no kwita perturbation mentale aragize retard mental kubera yuko muri ico gihe mama we yaramufise imbanye yaguma afise uruhagarara dufate nimba mu ndwi rimwe canke kabiri mu kwezi kane muri ico gihe rero uwo mwana usanga afise avukanye akagorana mu mutwe kubera yuko harabayeho yagiye aronka ibintu bitameze neza. Ego murakoze cyane ndetse twarabonye neza ko batubwiye neza ati n'umukenyezi mu gihe yibungenze agerageze yibuke neza ko afise imbanyi hariho uyundi muntu akwiye gufata neza asanzwe ndetse aba yibungenze twabonye ndetse bimwe mu bijanye n'ingaruka mbi mu gihe umuvyeyi yatashoboye kwifata neza mu gihe yibungenze na cyane ko twabaye neza ategerezwa kwirinda uruhagarara na cyane kugira ngo ushobore kubandanya
amererwa neza ndetse umwana akivuka afise inovuga akivuka umunsi gushika ku myaka 2 umuntu yovuga ati mbega ni nkibihe niyihe novuga myitwarariko akwiye kuronswa nk'umwana kugira navyo biza kumufasha gukura afise amagara meza. Yuko umuvyeyi amaze kuvuka hajya kiconka mama wiwe cyane cyane ni wamwitaho cyane gusumba papa wiwe naho na papa wari umuvyeyi wiwe muga muri ico gihe mama wiwe ni wamuba hafi cyane ni ukuvuga yuko kenshi na kenshi murazi iyo umwana kivuka hajya nyine ku bitaro canke yavukiye no muhira abavyeyi barabizi yuko abakirizi baba bamwakiriye ako kandi ubwo nyene baca bagashira kuri mama wiwe ni ukuvuga yuko bijya bifise insiguro kuvuka hama bagaca bamushirako kuri mama wiwe mbega igisigura iki ko ari gihe twaba twimva ati ngiyana ukuri hejeje kuvyara yarushe reka tumushire kumana bisigura iki mu buryo irafise ikintu isigura ni kuvuga yuko baca bamushiraho kugira ngo habeho contact ya kore y'umwana y'umubiri w'umwana na mama wiwe bisigura yuko kijya ahubwo rero kibuze nico kizotuma no mu gukura kwiwe yamagara yiwe mu mutwe ntazomera neza ni kuvuga yuko baba bashaka habe contact physique ya mama n'umwana kugira ngo haboneke affection y'umwana na nyina no kuvuga gumba ni kuvuga rero muri ico gihe mama we amaze kumuvyara kandi aramwonsa ategeza kumushira kwibere n'ahata amaberebere abararonka bisigura yuko bijya bifise ico bisigura kuko umwana atonse ntazomera nk'urya yose kenshi na kenshi ntusanga bameze ico kimwe ni kuvuga ko rero mama we ategeza kumwitaho akamwonsa naho tuzi ko abavyeyi baba bafise inshingano nyinshi ategezwa kwamazi yuko yitwararika umwana wiwe akagenda kuri ako kazi ariko akamenya ko afise umwana muhira ategezwa kugaruka kuraba ego murakoze cyane by'ukuri kumwe mukuru bisigura bikorana n'udufasha cyane kandi nzira ko kwifasha mwebwe mwese musamwe ko makwirekana kino kiganiro twibutsa neza ko tuko turabira hamwe ndetse inyifato y'umwana ndetse n'ikibano abasanzwe arimwo kuva akivuka kugeza ndetse ku myaka 3 aho twagiye turabira hamwe ndetse ukungene akiri munda akwiye kwifata akwiye kwitabwaho na cyane cyane turakunze kubona rero ngo kumva umwana akivuka ati by'ukuri ni vyiza ko bamwitaho ni vyiza ko umuvyeyi amuha affection amuba hafi aronka affection ariyo ikwiye by'ukuri ariko umuntu akimvira ati mbega affection ikwiye bisigura iki no kumuha ikintu cyose ashaka no kumuha ikintu cyose yumviriye no kumva umuntu ngaho onya ntatahure na cyane cyane ko abavyeyi canke abandi bantu bose ubunye bashobora kuvuga ati by'ukuri hariho ari ibintu tushobora muri kino gihe rero hariho n'ivyo twirengagiza kandi byari bishoboka ariko umuntu akimvira ati mbega affection ikwiye muri kino gihe cyane none tuko turavuga ni nkiyihe murakoze cyane ni kuvuga yuko affection abavyeyi baha umwana si kuvuga yuko arekuriwe donc kuronka icyo cyose asavye nimba amaze kuba kwije deza icyo basavye akaba arico bamuha si affection no kuvuga yuko kumuha affection umwana dufate ni nko ngaha anye ariko arakura reka dufata afise deza demi amaze kuja ku ishure muri maternelle nk'ubunye ku ishure bashaka kuba rungikana ubutumire butuma ko umuvyeyi kugira ngo agende mu nama canke kugira agende nimba bafise aga pièce de théâtre azoherekeza umwana ariko ugaca usanga nk'ubu umuvyeyi arabifashe minenegwe yavuze ati okay je ndafatiriwe reka ndungike nyinabo reka canke reka ndungike umukozi agende kuvyumviriza si vyiza rero yuko arungika uwo wundi muntu nagerageza arondera umwanya ukwiye aherekeza uwo mwana ahubwo avyibonere kuko uwo mwana ntakeneye wundi muntu amuherekeza atari mama we papa wiwe kubera ko irya presence ya papa we canke ya mama wiwe niyo imwereka yuko rero amufitiye affection canke nk'ubunye dufate arasavye ati papa tugende gutembera tugende kwa grand-père muri ico gihe rero urashobora kuba udafise umwanya koko cyangwa ugasanga nta buryo ufise kuko bisaba uburyo muga ntuca umubwira uti oya ntitugenda kubera uramusigurira buke kabubwira uti tugiye uno munsi
kubera hari ibintu bigoranye ibi n'ibi n'ibi reka tuze tugende ejo egume kugira ngo mube hafi na hafi niyo bita affection kuba kugumana n'umwana ukamuba hafi agashoboka. Yego urakoze cyane ndetse tukiri ngaho nyene mwavyumvise tuko turarabira hamwe inyifato y'umwana bakivuka ndetse inyifato ashobora kuba aronswa canke ikibano kiriko kiramuha kugira ashobora kubandanya amererwa neza afise amagara meza yo mu mutwe. Umuntu akimvira ati mbega nko guhera ku mwaka umwe canke kivuka ndetse gushika ku myaka 3 haba hari nk'utuntu dukogwa udukino uduki twoshobora kuza umuntu aramukoresha kubyo tuza kumufasha mu buryo bw'ivyimviro byiwe nubwo umwana nubwo bari muto mga arabona aratahura aragerageza kwimvira kure ariha n'ibicapo aribyiriza ariko umuntu akimvira ati mbega haba hari nk'utuntu nyene umuntu ashobora gushiraho kugira umwana ashobore kumva nawe ko yumva ari mu kirere cyo kwitabwaho ndetse ari mu kirere cy'uko n'abandi bamuha agaciro. Ni kuvuga yuko uyo mwana muri ico gihe kugira ngo abone yuko koko ari mu bavyeyi bamukunda bamwitayeho bamufitiye urukundo bamuvyaye bamukunda ni kuvuga yuko ikintu bakora cyane cyane mama wiwe ni wakesha bahafi y'umwana urashobora nk'ubunye gufata yaratangwe nko kwishure tuko turavuga nk'umwana afise imyaka 2 n'igice ukafata ukarondera utuje ugacreate utuje de creativité utuntu dusanzwe ukamwigisha ukamwigisha muri babiri naho nabandi boza ntacu nabandi bana mugobo ukamwigisha utuje de creativité nk'ubu ukamwigisha comment sauter ukamwigisha kungene ushobora gutera umupira hejuru byose birakwereka yuko basi afise ikintu no kwita capacité d'apprentissage ikwiye ni ukuvuga yuko ashobora gutera umupira hejuru urabibona yuko kameme afise iyo ntuzi yo capacité ko ari umwana afise ubushobozi ni ukuvuga ko ari umwana adafise abamba afise izo ngorane zo mu mutwe turazi ko barabivuze n'ubu turiko turabivuga bihera hariya kiri mu nda mugere yagiragira ziriya ngorane zose ivyo ntabishobora ntabari apt ego ni ukuvuga yuko rero uragerageza sa tukagura tujya kitare nyene tujya tu instrument ushaka kugurira umwana dusanzwe pana nyene kitare ca vrai ukamutujya dusanzwe tw'umwana ukamwigisha ko majwera kitare ukamwigisha kungene ushaka nko gucapa utwo twose n'utuntu tukwereka yuko turiko turakuza umwana dans son imagination muri creativité yiwiwe donc agakuza vocabulaire muri we niko no bivuga ego vyo rero birafasha umwana. Wow ndabashimira cyane by'ukuri kumwe matanga umuco na cyane yuko nicyo tumanavuze ati mu gihe ca none kuko ndazi neza ko barakunze kuvuga ngo ubuzima bwarazimvye ubuzima burazimvye nta wo kwirirwa arakinisha ivyo byose nta wo kwirirwa ahari kubw'ivyo ariko mwabivuze neza yuko mu gihe mo mufise ako kanya nako nimugafisha ubusa nako kanya nako nimugafate minenego canke umuco mujyamuruke umwana kumwe novuga ngo n'umurezi canke uyundi muntu ari we wese ariko umwana bakeneye novuga kujya kubaho kwanyu ku muvyeyi nyene kugira hashobore kubaho hari ico kintu kimwe kidasanzwe. Turakunze kubona rero umwana aragenza nko ku myaka 2 hariho nk'ibintu abadashobora cyangwa sinzi ko navuga ati ibikomere by'ukungene ngira aba yaravutse ama stress ya mama wiwe yagera mukora ko kugeza nko ku myaka 2 ndetse 3 na caca ko tuko turavugira mw'ubwo ruhande rune rw'imyaka 2 n'imyaka 3 umuntu akavuga ati mbega ni utuntu dushobora gukosogwa cyane ko twabaye neza ko hari amahota ashobora kuba rimwe turabona ko hariho nk'abana barinda bashikana n'imyaka 4-5 batari novuga batabushobozi bafite bwo gukora utuntu naturiya nka cyo kimwe n'abandi bana umuntu akimvira ati mbega aca hera yuko nyene ni kibazo barahuye numva umengo ngaho emwo duha nk'umuco ugira twumva ati mbega bajya abantu usanga batameze neza bafise ubumuga kanaka ntibashoboye gutambuka ku mwanya ntibashoboye kuvuga ku mwanya niki navyo byo bari ibintu bifatanye nuko badafite amagara meza mu mutwe. Murakoze cyane ni kuvuga yuko nari nabivuze hakiri kare umuvyeyi w'umumama agifise imbanyi ategerezwa kumenya ukungene yifata hari ibintu ategerezwa kwirinda ibishoboka ni kuvuga yuko muri ico gihe navuze ati ubwonko bw'umwana butangura gukora kuva umwana akiri mu mbanyi kwa mama wiwe nuvuga ibintu byose keshi biba
hanze nyine nimba ari papa wiwe ariko akubita mama wiwe nimba ariko aramukankamira umwana ari mu nda biramukorako ni ukuvuga rero yuko naho azovuka ubwo bwonko bwiwe ahubwo bubandanya bukora cyane buba bufise connection bavuga ko buba bufise connection nini cyane mu gihe yamaze kuvuka hoho donc aratahura cyane rero muri ico gihe bivana no kungera mama we yamutwaye imbanyi nimba rero muri ico gihe yamutwaye imbanyi afise yaragize umwitwarariko munini cyane akagira uruhagarara rurenze kandi rukamara igihe kirekire nivyo bizogaruka gukora ku mwana nabivuze yuko umwana acavukana hotari mentale acavukana development yarangaje ikateba nuvuga hotari mentale umwana usanga arafise ubukeha bwenge ariko sinavuga ko ari ubukeha bwenge bumwe buzomubuza nk'ubu dufate kuja ku ishuri no azogenda ku ishuri kandi yige mugabo uzoca usanga hajyanye dufate abandi bana bari nko muri deuxième maternelle abatanguye istira abashaka kuyifata neza abashaka kwandika utuntu tumwe mu bugaca usanga uwo mwana yagize izo ngorane akiri mu mbani kwa mama wiwe ntari apt nashaka gufata iyo stiro nibikunda ugaca usanga rero umuvyeyi kandi ari we bizoba vyare vyaranavuyeko ugaca usanga ari we ariko arigisha uyo mwana ariko amugisha rero amukubita oro ntazi iyo vyavuye kubera ntabari apt yo gufata stiro ngo abandi bana urabona barazi kwandika we navyo ushobora ahubwo reka kumukubita mugenze bukebuke kubera yuko capacité d'apprentissage yiwe igenda pore pore bizoteba bikunde ntazohera bizokunda muga bizoza bitera ni nkuko no kuvuga hari igihe bizoshika ugasanga avuza atevye kubera yuko vyavuye kirege mu moyo yake mufise imbanyi izira ngo nazo yagiye arahura kuba bikora ku mwana rero mureke uzura mwigisha bukebuke bizotinda bikunde ego urakoze cyane turabona ndetse kandi turanavyumva yuko uruhara runini rudasanzwe mu bijanye no vuga n'iterambere ry'umwana na cyane no kugira amagara meza yo mu mutwe bivana cyane ku umuvyeyi mama wiwe umuntu akimvira ati mbega umugabo umupapa w'umwana nawe se w'umwana aza guseruka ryari na cyane yuko nawe uruhara rwiwe rudasanzwe mu iterambere ndikavyite gutyo onye mbega uruhara rwiwe ruza kuza ryari mbega no kubera iki kanshi dukunze kuvuga cyane ndetse no kumva cyane ko uruhara rw'umuvyeyi ari rwambere ari ntangere ariko umuvyeyi nawe se w'umwana akacaza mu nyuma ngaho onye itandukana n'inkigira mbega se bya bintu usanga abapapa baciye baherayo baciye baguma kure ntibamubaye hafi no mu gihe novuga bavyitwa uko byari vyiza ko bahaba ariko ugasanga nyene ubwa mbere hakenewe vy'ukuri umuvyeyi umupapa nawe aza kuza ryari kubera iki kenshi dukunze kuvuga ngo umupapa nyene ukurikira murakoze cyane nuvuga yuko umwana gushika ku myaka nk'ibiri abari atashe cyane kuri mama wiwe niko no bivuga muri ico gihe papa wiwe egome abahari banashaka barakina cyane adeza awimwa abatanguye gutwenga kubona cyane gose awimwa abatanguye guhamagara papa wiwe abamuzi awimwa uvuga ko muri ico gihe rero ariko hamagara papa wiwe abamubona ko papa wiwe ariho mugabo ntabaramenya yuko uwo papa wiwe ari papa wiwe oya aza kumenya ko ari papa wiwe akwirije 2 ans ukuvuga ko kesha na kesha umwana akwirije 2 ans utusanga papa wiwe ataje ngo aca aza akupiye relation donc yamigendanire hagati y'umwana na nyina Amerika wari undi muntu wa gatatu nawe ya parese ego aza avuga ati kameme nanje ndahari muri ico gihe umwana azoca kurazi yuko afise mama wiwe gusa nuvuga muri ico gihe azoca developa ikintu kwita l'homme faible nukuvuga ko umwana azoca amera nk'umuntu niryo papa we wataje ngo kora umupapa ego umuvyeyi w'umupapa akamaro kiwiwe cyane cyane n'umuntu novuga ati aza ashiraho amategeko ego mugabo ntabe trop strict abaye trop strict naho nyene ku mwana nk'akaguma ari karamu novuga ati akamukarira cyane birenze no gushira amategeko mugakashiraho mu rukundo no mukumviriza ego bikaba hagati na hagati akaba donc umugenzi wiwe kuko nahazoba muvyeyi wiwe kuko muri ico gihe niyo yashiraho amategeko cyane umwana azoca mutinya nk'igikoko niko no bivuga hamwe atacishana no kumubwira ego mugabo
mu gihe yagize amategeko akayashiraho neza bakaganira n'umwana ni hahandi uzoca usanga umwana afise equilibre psychologique imeze neza kuko arazi ko hariho mama wiwe arazi ko hariho na papa wiwe ari azana amategeko avuga ati iki kintu ntikigenda uku kizogenda uku. Wow, mwavyumvise twatwo turavuga inyifato ku mwana kuva akivuka gushika ku myaka 3 na cyane ko ubuheruka mwibuke neza ko turi mu rukurikirane rwo kurabira hamwe amagara yo mu mutwe y'umwana y'ikibondo na cyane ko twabonye neza na neza ko amagara yo mu mutwe ndetse y'umwana y'ikibondo atangura ndetse kuva umugabo n'umugore bagihura kugira bahe igicapo neza na neza c'umwana bazovyara ndetse no mu gihe aba kiri mu nda bakavuga ati umwana wacu tumwimvira gutya na gutyo umuvyeyi akamenya inyifato nziza kuye kugira umwana nawe ari mu nda abandanya amererwa neza cyane twarabonye neza neza ko hari ubwonko bw'umwana butangura kwifahuma cyangwa utangura kwikora no guterana ndavyite gutyo onye umwana akiri mu nda ico gihe cose rero mwavyumvise by'ukuri inshingano canke igikorwa c'umwe wese nico umuvyeyi ahamagariwe na cyane yuko gushika ku myaka 3 umwana abakikenera barya abantu bose urya muvyeyi amuba hafi murumva ko umuvyeyi by'ukuri abandanya afise uruhara rudasanzwe ngaho onye rero tugeze ku myaka 3 hagati y'imyaka 2 n'3 umwana batangwe gushera cyane by'ukuri aho umuvyeyi avuga ati uyunye nzohava ndamuta agakoresha amajambo amwe adasanzwe nkuko tugeze turayibona ugasanga uyu mwana sinzi uko ameze sinzi ngene nzomutunga harakantu niyo yakura harakantu niyo yagira iki ibintu nk'ivyonye umuntu akimva ati mbega aya majambo yose ko usanzwe twumva umengo neza amagara yo mu mutwe arafatanya na biga byose wumva kuva noneho utaranavuka niki umuntu akimva ati mbega aya majambo nayo burya amajambo ateye ubwoba ku mwana canke ashobora kumukora ko mu buryo bucanke buriya yuko umwana utegetswe kumutahura bo ntumutahura utaritahura ni ukuvuga yuko wowe iyo uri umuvyeyi navuze reka nsubire inyuma gato navuze ati ubwonko bw'umwana nk'uko wari kurabivuga butangura gukora kuva kiri mu mbanyi kwa mama wiwe rero no mu gihe avutse urumva ko bubandanya ahubwo bukora cyane aca ubwenge gose rero atruaza umwana bari trotirbirame gushika akugora vraiment cyane rero no kuvuga rero uri umuvyeyi utegeze kubanza kwitahura ikintu novuga ati temperament muri mu gifaransa bacita temperament mu kirundi no kuvuga imero yawo umuvyeyi ego wowe uri umuvyeyi yaba papa wiwe yaba mama wiwe wewe ugatangura ukitahura imero ufise beje meze gute beje komeze uku erega umwana ntiyitora umwana agira ikintu novuga ati itora insisa aratorana nahatoba yatoye kuri we papa we canke mama wiwe aratora kuri ba sekuru bavyara se cyangwa bavyara nyina ego nuvuga rero muri ico gihe utegeza kwitahura ukimenya beje komeze gutya ego umwana nimba ameze ukunye hari undi peut-être yatoye mu muryango rero wewe uyo watanguye kwimenya uramenya yuko uwo mwana ariyo myaka agezemwo yo gukubagana nawe ugaheza ukamutahura nimba ariko akora ibitandukanye we n'ivyo wabona ko ari ivy'ukuri ntucuba trop strict nkuko nabivuze mu kumuhana ngo umuhane urenze urugero ni kumuhanura mu bisanzwe kuko ni umwana ni muto ego rero ariko aravuga utujambo twishi kuko usanga ari abana bariko baradevelopa arangaje cyane bariko baradekuvura gose ibintu nico bituma rero ugerageza no kumukosora mu bisanzwe ego murakoze cyane muvuze ikintu kidasanzwe na cyane ko umuvyeyi abakwiye kwimenya inyifato yiwe cyakunze kwibona umuvyeyi ugasanga aba mu bintu biteye ubwoba ugaca wumva umengo abana icaza kubakora no kubakarira gusa no kubagira iki ariko ikintu muvuze kirakomeye na cyane ko umuvyeyi amaze kwimenya aza gutahura n'umwana hama avuga ati ibintu si bisanzwe peut-être ko shaka kumera nka ya faiblesse sanzwe fise reka ndabere ndamukosore gutyo kugira ntabe nkanje nimba ari vyiza jewe fise bibe ku mwana ivyo ndabiryohererwe ndabibona ariko mu gihe ntarimenya nkuko mwabivuze umuvyeyi atarimenya urumva byose abayumva umengo wewe arera nta nisha aza gukora ahubwo umwana ntako afise aza kumufasha vy'ukuri muko muvuga ikintu kidasanzwe na cyane ndayibutsa neza ko twako tuvuga kubijanye n'amagara meza yo mu mutwe kuva ku mwana akivuka gushika ku myaka 3 na cyane ko mukanya duhava turangiza vy'ukuri nk'akamuntu uvuga mu za gutera abandi barateye
akama bageza ku muvyeyi akicira ubungenzi gushika avyare gushika yibaruke nkamwebwere nko guhera novuga kuva akivuka gushika ku myaka 3 na caca ko ari abadiko baradukurikirana bibungenze biteze kubaka izabo na cyane cyane ko twumvise neza neza ko iciyumviro nk'ico onye gihera vy'ukuri kuva umuhungu n'umukobwa bagihura bavuga ati turagiye kubaka kandi tuzovyara novuga nk'impanuro canke nk'ijambo rimwe mushaka nko kubwira umwe wese sanzwe kwadukurikirana cyane yuko mu byo dusanzwe tubayemo turi expose novuga tubayeho hari ibintu byinshi bishobora kudukora ku mijanye n'ivyiyumviro byacu mijanye n'amagara yacu yo mu mutwe rero mu gihe umwana atigeze aba yarateguwe kuva kiri muto urumva mu gukura hoho na cyane ko ubuzima usanga nabwo nyene butuzanira ibindi bintu wasanga navyo biba bitoroshe nk'impanuro rero mu kurangiza murakoze cyane ni kuvuga yuko jewe ikintu notekerera abavyeyi canke abimirije kuba abavyeyi jewe noshimikira cyane ku myitwarire cyane yabo ego hari ukuntu usanga barakuze gutandukanye naho baba bariko bararonderana uvuga ati bakiriko barareshanya bataba bazinanye nabonyene biragoye rero ni kuvuga yuko ugenda buke ariko ikintu rero cyane noshimikira mu gihe umuvyeyi afise iyo mbanyi agerageze yirinde ibintu bimwe nivyo ndiko ndavuga impanuro nshaka kubatekera niho ndazihera ni kuvuga yuko mu gihe ugifise imbanyi y'iyo mwana gerageza hari ibintu wirinda bimwe cyane nk'ibintu bigutera stress bigutera urwo ruhagarara muri wewe kuko cyane ayo magara meza yo mu mutwe ihungabana ryayo magara yo mu mutwe riva cyane muvyeyi agifise inda kandi rero iyo mwana ayo magara yiwe niyo yahungabana amaze gukura vyavuye kubera icagiye mama yarakimufise imbanyi vy'ukuri iyo mwana no kumuvura bizomugora yego les perturbations psychologiques iyo zibaye umaze gukura vyavuye bakigufise imbanyi naho bakuvura kugira ama traitement psychologique vraiment nukuntu kumwakompanya psychologiquement sinovuga ko hariho ikintu kinini yabizotanga bisigura yuko rero biba biri plus grave biri warose ukiri yamantuze ya ama perturbation wagize ukiri hariya mumbanyi kwa mama vy'ukuri nivyo biheza bikagutuma ubaho ubuzima nyene ego novuga ati ubwo nyene wabaye mukiri umwana murakoze cyane murakoze cyane by'ukuri namwe numvise mwe mu mwasubiye inyuma gushimikira cyane kuko ngene amagara y'umuvyeyi amagara y'umwana w'ikibono ndetse akiri mu nda akwiye gutegurwa neza umuvyeyi akicibungenza ndetse naho akivuka gushika ku imyaka 3 nivyo duhejeje kuvuga na impanuro murakoze cyane novuga yuko abo bavyeyi bafise abo bana bamenye yuko ari abana bari trotilbira cyane ariko mugabo kandi bari exige muri ico gihe baba bageze ko bari exige cyane ariko icyo wakora we nk'umuvyeyi gerageza umusigurire aratahura burya na hari muto cyane gose umusigurire nimba ariko aragusaba ikintu musigurire ntigikunda ubunyene mugabo kizokunda ejo ugerageze umutware muri ubwo buryo kubera hari ukuntu bavuga bati umwana naho bari mutoya kirazira kumwima ijambo mu ijambo nimba ariko intarako aragusaba mwumvirize kuko ntushaka kumutorera inyishu utamwumvirije ni ukuvuga nibumviriza abana babo bagerageze kwitahura sito niko ndivyo ndavuga bitahure bamaze kwitahura bazotahura n'abana babo ukungene bashaka kubarera ego cyane Frediane tubashimire cyane Frediane mutumbabarire ndabashimire cyane by'ukuri ku ntererano zanyu zidasanzwe na cyane yuko nkuko nayemereje kubivuga amagara yo mu mutwe ningira kamaro na cyane yuko mu mibereho mu gukura mu mibano zo turagira ndetse umuntu arinda saza by'ukuri amagara yo mu mutwe mu gihe atifashe neza hari ikintu kiba novuga kiba kimeze nabi ntubana n'abantu neza nugira iki ibintu byose iterambere ntiryoroha kuko byose birahagaze novuga mu mutwe ni iki ndabashimiye cyane byo kuri kuntererano yanyu kandi nizera ko no mu biganiro bizokurikira mushobora kuzogaruka murakoze cyane naho muzontumekeje n'ukuri nzogaruka ego namwe cyane ndabashimire cyane bakunze ba BTV Burundi musanzwe muko muradukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye bya BTV haba kumbonesha kure yanyu television ndetse no ku yandi ma chaîne mu yandi ma platform nka YouTube ndetse na Facebook mandanya mudukurikirana kandi tubashimira cyane kuko ngene imisi yose mudahengeshanya kutubwira ko ibiganiro byacu bibaryohera kandi ko birabafasha ndetse binahindura ikintu kinini kubijanye n'amagara yanyu ikiganiro rero cyari ica amagara meza kuri bose ndetse kuri twese na cyane ko amagara yanyu ariyo ndetse abaturaje nishinga na cyane ko ibi byose tubishiraho kugira ngo twese turabire hamwe mbega nibiki biriko
novuga biriko biragwanya amagara yacu, nibiki biriko biratera amagara yacu, nibiki biriko biratuma amagara yacu atamererwa neza. Tugaca ijya nino turi kumwe n'abahinga batandukanye. Ndabutsa ko muri kino gihe usanzwe tuko turabira hamwe kubijanye n'amagara yo mu mutwe, guhera umwana akiri mu nda, agisamwa, akivuka, agikura, aho uyu munsi twashoboye gushikana ku myaka 3, ubukurikira zohera ku myaka 3 tuduga, ndetse muzokumva neza ko n'abageze mu zabukuru nabo nyene tuzoshobora kubagerako kugira vy'ukuri tubandanye twumva neza ko tumerewe neza, amagara yacu bandanye yifata neza. Nta kindi rero ni BTV Burundi idahengecanya kubana namwe biganiro bitandukanye, murakomeza kubana natwe. Ndayifuza kubandanya mumererwa neza aho iwanyu no mu vyanyu, ndabifuza ndetse no kugira amagara meza kugira ngo ubukurikira nzosange mumerewe neza. Ndabashimire cyane naho butaha. Bakunzi wa BTV ndabaramutse cyane, ndabahani ikaze mu kiganiro c'amagara meza. Nkuko mubibona uyu munsi nza ko mpagatiwe cyane, mwaragiye murayibona ku mbuga zitandukanye za televiziyo BTV, aho